mbere twe tukavuga duti nyeshura mu kwigihugu ataravye ngo ashemwe ubushobozi kumbure yikikuze n'abantu bamufasha arashobora gushikirwa usanga yanaremerewe ugasanga yarengewe kuko hariho ivyo bita ibiturire bito bito n'ibiturire bikomeye. Bimwe mu migabo n'imigambi mu kw'igihugu dufise uno munsi yashize imbere harimo ivy'intwari bereye bifatiye ahanini cane mu vyerekeye kurwanya igiturire, kumbure tutibagiye no kuraba ingene abakozi ba leta bashobora gukora neza. Ivyo twabonye vyagiye biraca ku mbuga ngurukanabumenyi no kumenyesha amakuru, abavuga yuko usanga hariho abantu baba basubije amafaranga mu kigega ca leta, kumbure ho hariho n'ibindi vyakozwe ngira ngo bitamenyeshejwe ku menyesha amakuru, vyumvikana yuko biza kutugora kumenya ico tubivugako. Ica kabiri nuko twabonye abantu bakurwa mu mabanga bavuga yuko bakoze nabi, naho nyene bikakumbure vyari mu ntumbero yo kuraba ingene abakozi ba leta bashobora gukora akazi kabo neza. Ico nagomba kuvuga nuko kandi twabonye yuko nko mu vyerekeye ibiturire inzego zisanzwe zibijejwe ziriko zirasubirwamwo n'ubu bikaba bitarahera, no kuvuga ya sentare idasanzwe ije kurwanya ibiturire na pariki ikukira bigomba gukurwaho bihabwe amasentare asanzwe, ca gipolisi kijanye kurwanya ibiturire kidasanzwe gikureho bagishire mu gipolisi gisanzwe. Vyumvikana yuko imbere yuko izo nzego zijaho amategeko azigenga ahera zikajaho, kumbure ibikorwa bishobora kuba atari vyinshi kandi imbere njyana n'ibikorwa bishobora kuba bitavugwa cane, ugasanga hari ivyo tutamenye. Ico nashaka kuvuga nuko igikorwa co kurwanya igiturire ari ikintu gikomeye cane. Ubwa mbere kubera akamaro kavyo bifise nuko bituma igihugu gitera imbere iyo atagusesagura amatungo ya leta bihari canke atakurya ibiturire, no kuvuga ubutunzi bwose bukegeranywa kandi buje kwegeranywa bugaheza bugakoreshwa mu iterambere ry'abene gihugu. Mugabo iyo hariho gusesagura amatungo ya leta, ugasanga hari abantu batari amakori, hari abantu banyuruza ubutunzi bw'igihugu ntihagire ico baba, muri ico gihe biraheza bikagorana kumenya mbega ubutunzi bwotera imbere gute kandi hari amafaranga menshi ariko aca ku ruhande. Ikindi dufatiye cane vyerekeye kurwanya ibiturire nuko ari ibintu bigoye. Hari igihe usanga kumbure hari n'abantu bakavuga ngo banaka bagira ibiturire, banaka bari ibiturire. Nk'umuntu wigeze kubikoramwo imyaka irenga gato 5, twasanze bene ivyo bintu cane vyo kurya ibiturire kuko biri kubiri. Ivyo kunyuza amatungo ya leta biroroshe kuko ugiye mu mpapuro urashobora kubona ati amafaranga yagiye tanuco yakoze. Nimba batarisha amakori bashobora kubona ati nakanjije idandazwa, twaze amakori yari kuriha nayo yari kuriha ntibingana. Mugabo umuntu yari bavuga ngo naka yari igiturire, keshi bahagati y'abantu babiri, ugasanga rero ntushoboye kumenya ukuri no kubifata biranagorana. Nico gituma naho ugenda ukaraba mwajya amasentare aje kurwanya ibiturire canke igihe gipolisi kidasanzwe ije kurwanya igiturire, uzosanga amadosiye yakozwe yitwa ku igiturire nyezina ari make cane, kubera yuko ubwa mbere abarundi uwo muco wo gutanga igiturire no kukirya baracagufise. Umuntu gutanga igiturire ivyo yifuza bigakorwa abona umenga ni bisanzwe, umbu ucakiriye nawe aba yibaza ko afise inyungu kubera yuko yarose amafaranga. Ikindi twabonye kinakomeye cane nibaza yuko noshimikirako nuko bwizo zo kurwanya ibiturire cane vy'igiturire rimwe harabaho n'ibintu vyo kwambikana ibara canke vyo kudodobereza abantu kubera kanaka afise ico bapfana naka kugira ngo amwihora akavuga ati naka nabonye igiturire. Ivyo twere mu kazi ka misi twagiye turabibona, abantu bafitonga hakaza kugira ngo naka yatanze igiturire, naka yari igiturire, wamaze ivyemezo ukabibura. Nico gituma bisaba ubwitonzi bwinshi, ugasanga birasaba yuko umanza kumenya mbega uwo muntu yari igiturire yarajejwe iki,
uwo yagitanze wewe yamurondera kwiki mbe hagati y'utwo ko yagitanze no gihawe yagira mufashe iki afise ubasho bwahe guko yamufashe mbega ico giturire kirihe nivyo bita mu gifaransa la matérialité de fait l'élément matériel mbega iyo nka ni inka muhaye n'inzu n'amafaranga twabifashe n'imiburi hari ibintu nabitevuga muri sentare arafise message yamwandikiye arafise audio ya murungi ariko aragisaba kugira ngo abantu bafate ingingo nk'ibi vya politique ushaka gusanga abantu bazopfa mu vya politique avuga ati nakangira havuye ndashobora kuhasubira bashobora kuvyagirizanya abafata ingingo rero ugasanga bihuse jewe rero ngarutse kucumwe mwaje kijanye na bilan mvuga yuko nibaza ko vyinshi bitagiye biravugwa hari ivyo tugeze kubona bivugwa abafashwe abapfunzwe bigaca ku marezo sociaux amafaranga yaciye mu kigega mugana vy'intubuzi neza ko ari ivyo ko amarezo sociaux avuga vyinshi twibaza yuko nk'umunsi hageze gutanga raporo ya leta bakerekana neza amafaranga asuye mu kigega ca leta kubera ivyo kugaza ubutunzi bw'igihugu ko nibaza ko biriho aho tuvuge duti twumvize icegeranyo cy'ivyashikirijwe turashobora kuvuga dushimijwe n'intambwe ariko gushika amasaha nivyo amadisku yaravuzwe hari nivyo usanga twumva mugabo udafite ivyemezo batoshobora gufatirako urumva ubwa mbere tukiraho ivy'inzego bitaratungana neza biranagora ko nibikorwa bikorwa neza mu gihe inzego zibijejwe novuga ko ziko zasubirwamwo kiretse gusa ko ku bwacu tubona kumenga biriko rafata umwanya muremure bisa biriko birateba kuko iyo hari urwego rujejwe igikorwa bakaba bazi yuko umenga barakuweho nubwo bari bahari baca bakora izo kwita service minimum ni makare izo nzego shasha zijeho zikora igikorwa kumbure zitange raporo niyo tuzoza turamenya duti ibiri kwerakorwa nibi twumvirije kumba amaraporo yatanzwe aho ataza gutangwa ica kabiri ubwa mbere nuko hari iryo shaka ry'umukuru w'igihugu yamaze gushikiza ko yifuza ko bikorwa ica gatatu nuko hariho bake abo twagiye turumva yuko babasuje amafaranga ya leta canke bafashwe kubera ivyerekeye kunyuza amatungo ya leta mugabo ayo abo tusanga tubuzi byo tumenya twibaza ko ari bike tugeranije n'ibiri kwerakorwa twitwa tuvuga duti bizotorera gose ico dushikirije hatanzwe raporo y'ivyakozwe tukumva mu ico kigabane c'intwari bereye n'urwanya ibiturire kumbura ivyakozwe kuko urumva inzego zari kuri kazi ko zisubirwamwo kumburengera ngo hari abandi baba barabitumye abo nabo leta iriko yatanga raporo tuzomenya ukuri kwavyo vyumvikana yuko politike nkiyo ntushobora kuronka umusaruro wayo inyuma y'umwaka umwe ngo ucubona ngo hariho impact vyamaze kugira ku vyerekeye ubutunzi birafata umwanya mbere twe tukavuga duti nyeshura mu kwigihugu ataravye ngo ashemwe ubushobozi kumbure yikikuze n'abantu bamufasha arashobora gushikirwa usanga yanaremerewe ugasanga yarengewe kuko hariho ivyo bita ibiturire bito bito n'ibiturire bikomeye mu gifaransa bita la petite corruption la grande corruption abo ba petite corruption naco bitwaye namwe twabona ngo bafasha polisi ngo ari 500 kwibarabara navyo nyene n'ibiturire bashobora guhanwa ukumva ngo hari abantu bari bazanye ibitenge vya fraude vyafashwe ni vyiza ariko nk'andi masosiyete usanga atanga amakori ari mu mamiliyaridi ugasanga abantu birizo bidandazo bitariwa biri mu mamiliyaridi ugasanga abantu bakora amafraude y'ibimiliyoni amajana y'amamiliyaridi bene abo bantu rero usanga kenshi bafise imizi ishika kure iyo hageze yuko kumbure bakora ku bintu vyabo habaho ubwitonzi bwinshi no kumanza gushishoza nibaza yuko rero uko imisi zoziragenda iyo politiki ikaja mu ngiro amaraporo agatangwa tuzoza tubone duti mbega vyazanye ingaruka iyahe ku bwikuza bwa bene igihugu birabandanya neza vyarabananiye bimeze gute mugabo neza ko inyuma y'umwaka umwe hashobora kuba kiri hafi cane kugira ngo twivuze ko mugabo cyo twe twifuza gushikiriza nuko kuntu ari ibintu bisaba ubwitonzi ubwa mbere ko n'ibintu bisaba amatohoza n'igihe usanga ku bantu babimenyereye ivyo rwanya igiturire
dosiye imwe murashobora kuyikurikirana n'imyaka 2 kugira ngo umenye ukuri kwayo ntujaniranye kandi hegeye n'ibintu bigusiga cyo gituma nibaza yuko umwanya ukiri muto. Ikintu nabonye nuko izo nzego zo kwihuta kujaho kandi izo nzego bakaziha ububasha ukwiye. Andiko ndavuga ububasha n'ububasha bw'amategeko kugira ngo babe bafise amategeko abakingira bashobore kubaza umuntu wari we wese yagirizwa igiturire vyorosha. Ubwa kabiri nuko bumenyi kuko ari gusanga bashizemwe abantu badafise umenyi bukwiye ngo baze baraja kubihe abiba canke abagigibiture nabo bari kuvyo bari barakora kugira ngo bashobore kunyegeza amafaranga babivye. Kandi ubwo buryo bukwiye bwo kubafasha gukwikirana umuntu ahari hose navyo twara umwanya kuko nk'ubu ndaguha akarorero umuntu mubwiye ngo ndaguhaye intara yose ukugwa igiturire ugasanga nta n'imodoka aragira y'ugushika aho hantu. Ubwa mbere hari n'igihe usanga nivyo nawe witwaje amategeko ukaza kuraba utumye ko umuntu akazana V8 n'abatonze n'amaguru rimwe muri conscience yiwawe hari igihe bikugora. Ubundi abahinga mu vyerekeye ubugenduzi bavuga yuko kugira ngo uze gukontorora umuntu nuko n'imiburiburi uburi ku rugezo rumwe nawe mu vyerekeye amategeko n'ivyerekeye ingene mufatwa kuko biraza kugora nk'uwewe umupeji watonze n'amaguru utumye ko umuntu na V8 ko murabizi ivyerekeye amafaranga ingene bimeze birafise pression psychologique. Ushitse imbere yiwe hari igihe wumva umengo wabaye diminiwe byakunanira n'ingene bikora kubera wewe ingene afashwe n'igihugu canke yateye imbere mw'ivyo bintu vyari kwarondera bihakuremera. Hanyuma ikindi nuko kumbure hoba inyigisho zikomeye kugira ngo abantu bamanze uwo muco w'igiturire ubavemwo ahubwo twohera ngaho kuko Rwanda nk'akarorero burya hariho umuntu w'umugwanyi arenganye afise inkoho abantu bose banyereka gutelefona bati hari umugizi wa nabaciye ngaha. Mugabo umuntu agiye afise fraude cyangwa umuntu agiye nyuje amatungo ya leta abantu aho kumuvuga ahubwo baramukingira kobona bati babona umenye ko ari yungunganye. Zumvikana yuko hanakenewe gukora ibikorwa bikomeye zogira ngo abantu bahindure ingendo bimwe bita mu gifaransa changement de mentalité.